twikingire indwara y'akaranda mpox. Amahoro yoze ye mbe wabaye gutyo ryari? Amahoro cane makuru, sintahuye ico ushatse kuvuga. Mbonye ivyo biherehere ufise nibaza ko wanduye ya ndwara y'akaranda bita mpox. Ego data, ivyo vy'akaranda vyo wadukanye n'ibiki? Yoze ciye mbona ko utitaba inama z'abaremesha kiyago canke gukurikirana ibivugwa mu maradiyo. Amanama ivyo ni vy'abagore mufise umwanya. Yoze nawe utari kurantahura. Mu nama duherukamwo baratubwiye ko wanduye iyo ndwara mpox agira ubushuhe bwinshi, akamere ku mutwe, agacika intege canke umugongo, agakorora, akamuruherehere ku mubiri rumenekamwo amazi, akababara canke akagira ibisebe mu muhogo no mu kanwa, akababara mu mitsi, akagira amasumbi, hakaba n'abagira ibisebe ku bihimba vy'irondoka. Makura urambariye bihava biba n'ivyo uvuze ari ubushuhe ndabufise. Ahubwo yoze no guhanura ko wonyagasa kwa muganga kugira ngo bakuvure gutyo hamwe bari ya ndwara y'akaranda mpox ntubandanye wanduza abandi. Urakoze cane makura, reka ndangurure kwa muganga kandi n'abandi baba bariko baratwumviriza. Wo kwibona k'ikimenyetso kimwe muri ivyo uvuze nanje no muhanura kunyarukira ku ivuriro rimwegereye kugira asuzumwe neza yongera avugwe hakiri kare. Ubu n'ubutumwa muhawe n'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu. Twikingire indwara y'akaranda